Ndabahaye ikaze rero mwese mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kure yanyu mukunda cane ari nayo yacu ya Isange TV. Turabahaye ikaze, turabahaye mwiriwe, turabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. N'amakuru menshi cane, n'amakuru adushikiriye magingaya, n'amakuru arimo aravugwa muri politiki, n'amakuru menshi cane, n'amakuru amasoko yacu adushikirije ngaha mu Burundi, natwe tugira tubashikirize. Murabizi neza ko imbonesha kure yacu ari nayo yanyu bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, aho twibanda ku makuru ajanye n'umutekano, politike, imigenderanire, agateka kazina muntu, amagara y'abantu, amakuru yajanye no mu makungu, indero ndetse n'andi yose abatandukanye. Ayo yose muyashikirizwa n'imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Isange TV. Reka rero nguhe kaze wowe udukurikira, maze nkuba ariko amakuru yacu yobagiye gushimikira ku ngingo ikurikira. Ingingo nkuru rero tugiye gushimikira ko amakuru yacu nuko tugiye kuyahera mu Burundi mu mugambwe CNDD FDD. Ibintu vyongeye kuyangara. Umugambwe CNDD FDD biravuga ko ibintu bitifashe neza, bakemeza ko ngo Evariste Ndayishimiye yoba agiye gushirako undi munyamabanga mukuru. N'amakuru adushikiye avuga ko Evariste Ndayishimiye yoba yashizeko undi munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD asubirira uyo Reverien Ndikuriyo. N'amakuru adushikiye mu kanya. Murabizi ko mu minsi mike iheze Reverien Ndikuriyo ubuzima bwe ntibuhagaze neza. Murabizi ko hari amasoko yacu ngaha i Burundi yatubariraga ko uyu Reverien Ndikuriyo canke se uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ari naryo shaka riri ku butegetsi. Byavugaga ko yoba yoherejwe muri Kenya kuvurirwayo, bakavuga ko yaragwaye ingwara y'igisukari. Hari n'abandi rero baje kutubarira ko amatohoza ngo baza gusanga ahubwo uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD yaragambaniwe ngo kugira ngo abe yasubirizwa. Bivugwa ko rero yoba yaragambaniwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye, ndetse n'umufasha wiwe ariwe Evariste Ndayishimiye. Bikavuga ko ngo boba rero bamuhaye ishano ritaraza. Amakuru rero dufise gushika magingaya avuga ko Reverien Ndikuriyo aho yari yagiye kuvurirwa ngaho muri Kenya, mu bitaro vyo ngaho nyene muri Kenya, ubashe kumupima hama rero ngo bikaba byumvikana ko ngo atameze neza. Byaje gutuma rero bamujana mu bindi bitaro, canke se bamwimuriye mu bindi bitaro kuko ngo ubuzima bwe butifashe neza. Yaciye ajanwa mu bitaro i Dubai mu Barabu. Amakuru rero yo n'ubundi yadushikiye avuye mu masoko yacu ngahi Bujumbura atubereye ko mu masaha make yaheze umugambwe CNDD FDD wahamagaje inama rukokoma. Iyo nama rero ikaba yari yigambiriye gushirako undi munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Gushika magingaya ntabwo baradushikiriza amazina ye neza y'uwo yamaze gusubirira Reverien Ndikuriyo. Muri CNDD FDD injyane zamye zirumvikana, aho rero Evariste Ndayishimiye yashakaga ngo abe yo kwikiza Reverien Ndikuriyo, bivanye nuko ngo Reverien Ndikuriyo yoba yarakunzwe cane n'abarundi, bigatera rero ubwoba uyu mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko yazohava amusubirira. Byaje gutuma rero Evariste Ndayishimiye ndetse n'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ibintu biyangara, kumvikana biranka, gushika naho uyu mukuru w'igihugu nyene ngo yoba yaragambanye uyu Evariste Ndayishimiye nyene, bagaha ishano uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo. N'amasoko rero yacu ngaho i Bujumbura avuga ko nyuma rero yuko Reverien Ndikuriyo ajanwe mu bitaro by'i Dubai mu Barabu, umugambwe rero CNDD FDD waje guterana ushaka
uzosubirira uyu munyamabanga mukuru. Gusa gushika amagingo ya turakomeza dutohoza amatohoza neza amasoko yacu ngaho araza kutubarira neza uwo waje kuba yasubirira uyu mugabo nyene Reverien Ndikuriyo. Mu yandi makuru rero, n'ubundi mu kibano turanyarukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imigwano n'ubundi imukomeje kuba imigwano, ni urugamba rukomeye cane. M23 irakomeje n'igisoda ca leta ya Kongo FARDC rukomeje kwambikana mu bice bitandukanye. Gusa gushika amagingo ya umuhari wa M23 niwo urimo kurongora igisagara ca Goma ndetse n'ikibuga c'indege ca Goma. Abasoda b'u Burundi bo vyo bavyifashe bite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Abarundi twahoze turabona ku mbuga ngurukana bumenyi abarundi n'abarundikazi bariko baridoga ko Evariste Ndayishimiye ngo ataco ariko arakora ngo abasoda b'abarundi bareke kugandagurirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko rero amasoko yacu muri Kongo yabidushikirije, yatubariye ko n'ubundi urugamba rukomeje gushika amagingo ya. Gusa umuyobozi canke se perezida w'igihugu ca Kongo ariwe Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bivuga ko rero nyuma y'uko umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC umusabye ko yogirana ibiganiro n'uyu mugwi canke se n'uyu muhari wa M23, Antoine Felix Tshisekedi we yatangaje ko ivyo byose atobikozwa canke se yaciye abihungira kure. Avuga ko azokora igishoboka cose kugira ngo agwanye umugwi wa M23. Umugwi wa M23 rero uhagariwe n'umuvugizi wavyo mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma yatangaje ko rero ivy'urugamba rwa M23 n'igisoda ca Kongo FARDC bitazohagarara mu gihe Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo atokwemera ko boja mu biganiro ngo maze bashake igisubizo kirambye canke se bace bemerera ko M23 nayo yogira uburenganzira mu gihugu. Namakuru rero twatororokanijwe n'amasoko yacu ngaho muri Kongo. Gusa hari andi makuru tumaze gushikirizwa n'amasoko yacu n'ubundi muri Kongo mu kanya gaheze atubereye ko bamwe mu banyekongo canke se impunzi z'abanyekongo zari zahungiye mu Rwanda i Rubavu, ngo hari amakuru turose mu kanya adushikiriza ko boba batangiye gusubira mu gihugu cabo c'amavuko. Nkuko rero twabigarukagaho tuvuga ivy'abasoda b'abarundi cane kandi ivyo turiko turibanda ko bakomeje guhonyogwa, abenshi bagandaguwe. Hari abasoda bivuga ko bagera muri 21 b'abarundi bagandaguriwe ngaho nyene mu rugamba muri Kongo. Gushika ubu ngo bajanwe mu bitaro ngaha nyene muri Kongo ngo babe bakitabwaho kuvugwa. Mu gihe mu Burundi bivugwa ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yohereza ku nguvu abana b'u Burundi canke se abasoda b'u Burundi kugwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hama rero abarundi nabo bagaca bidoga bidasanzwe bakavuga ko perezida w'u Burundi ataco ariko arakora, ahubwo ariko arashaka ko abana b'u Burundi bashirira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagasigura ko rero mu gihe ataco boba bakorewe bitazokoroha, abarundi bazokomeza kwidoga. Perezida rero w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze hari amakuru twashikirijwe n'amasoko yacu ngaho mu Burundi. Murabizi ko amatora yegereje mu Burundi, mu minsi mikeyi barajya mu matora. Gusa hari kwibazwa ese bazotora perezida Evariste Ndayishimiye canke hazoboneka undi azomusubirira. Gusa abarundi n'abarundikazi barashavuye cane gose, bakavuga ko badashobora kuzosubira gutora ujya mukuru w'igihugu ariwe Ndayishimiye, bivanye nuko kintu na kimwe kizima yoba yarafashije abarundi ndetse n'abarundikazi, ahubwo ari ukwirirwa ngo aririra neza akitemberera n'imiryango ye. Hama rero n'ubundi nkuko twababwiraga ku bijanye na Reverien Ndikuriyo, twababwiraga ko nyene haba hamaze kuboneka uwuzomusubirira.
amasoko yacu ngaho mu Burundi avuga ko mu kanya gaheze Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe CNDD FDD bamaze gushira ko uzosubirira uyu mugabo yari ari we munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo uko nyene amagara ye atifashe neza yamaze kujanwa mu gihugu c'Abarabu i Dubai abariho yoba yajya kuvurirwa. Rero turakomeza tubatorokaniza amakuru ku buryo bw'idonido kubijanye n'uwoba yamaze gusubirira uyu umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Ndabashimiye rero mukomeze gukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Isange TV. N'umuyoboro bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye. Ico no gushishikariza rero fyonda sabone canke partage maze uzora buwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza gatanu ku kandi. We rero wadukurikiraga uri mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, mu Burundi cane cane abari mu ntara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge n'izindi ntara zose zitandukanye ntabashije kudondora zigize igihugu cacu c'u Burundi. Mukomeze kugubwa neza. Amakuru yo nibisanzwe turakomeza tuyabatorokaniriza uko adushikira. Amasoko yacu ari i Dubai aho umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo arwariye. Baraza kudushikiriza mu kanya ukungene ivyo bavyifashe, nimba yaje gutora agatege canke se niba yobaremvye akazojanwa mu bindi bitaro. Turaza n'ubundi kukomereza n'ubundi mu masoko yacu mu Burundi, turaza kubashikiriza ku buryo bw'idonido uwoba yamaze gusubirira uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ari we Reverien Ndikuriyo. Ntimuze kujya kure rero yimbonesha kure yanyu ari nayo yacu ya Isange TV. Reka mbashimire bashishikariza kuyakurikira amakuru gatanu ku kandi. Amakuru yacu rero nagasaga ndabashimiye cyane. Nimukomeze kugira impagarike n'ubugingo kandi Imana ibane namwe. Kabuvuye yose peti.